Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uno mwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, cane cane ku ngingo irabana n'ihindurwa ry'inoti y'amafaranga 5,000 vy'amafaranga y'amarundi ndetse n'ibihumbi 10 vy'amafaranga y'amarundi. Ngo mu misi ibiri iri imbere igikorwa co kuvunja amanoti ya kera y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 kizoba kirangiye. Hari abavuga ko aho bari ibiciro vy'ibifungurwa vyaciye bisubira kuduga kubera bitariko birava ruguru. Kubera ko bitariko birava ruguru, hari abagize ico bashikiriza bavuga ingene hari abanyagihugu bashobora kugwa mu mporero, cane cane aba mu bitumba batagira konte mu mabanki no mu mashirahamwe kuziganya no kuguranana. Aha baravuze nk'abatamakazi bamenyereye kubika udufaranga twabo mw'ihembe, mu nkono canke mu bundi buryo. Mu misi ibiri iheze hari abavuga inzara ibarembeje kubera abadandaza batariko barakira inoti za kera. Hari ivyiyumviro benshi batanze mbere ngo vyaranafashije cane kuko ibinyamakuru vyinshi vyaciye bibikorera ko amazi banki nkuru y'igihugu nayo iboneraho gufata ingingo zidasanzwe. Hari intahe y'umwe mu bakorera ishirahamwe ryo kuziganya microfinance i Bujumbura, Amahoro Neza, ubwo ingingo umukuru w'igihugu na leta arongoye bafashe hoba haragiyemwo abanuzi b'abahinga mu vy'ubutunzi. Uno munsi ubuhombe buriko buraba ku gihugu boba begeranya uko bungana n'ingene buzosubirizwa. Nimwibaza umuntu yahora akoresha umutahe w'imiliyoni 5 canke 10 bamutegetse kuyajana muri banki canke microfinance imwegereye kugira azoyahinduze mashasha. Ngo none hose hari imirongo miremire idahera, ugize ngo urashikirwa gutanga ayuzanye ariko kubikura ntibakurenza hamwe ibihumbi 100 ahandi ibihumbi 300. Bahaye bangahe ukaza wumva ngo araheze ugacubura ico ufata, wumva urudandaza rutaba ruhagaze. Jewe ndagize ico nshikiriza nkorera muri imwe muri microfinance zo ngaha i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abadandaza nka bose baracatora za noti, uwo ca gitigiri c'imiliyoni 10 camaze gukwira ntasubira gutora yandi azanye, nawe aca akubaza ati none ko arayo bari bahanyishuye ndayashire hehe ncangira iki? Aho natwe turabura inyishu. None umudandaza amaze kuzana miliyoni 10 hanyuma abamuheraniye bakaza kumwishura canke bakamugurira ibindi bidandazwa aca agira gute? Aca yugara amangazini yiwe? Ubwo vy'ukuri ngo leta yarize neza ivyo bintu? Ibaza umudandaza aje gutora amahera ngo sindakurenza ibihumbi 300 canke ngo ntayahari kandi konte yiwe iriko imiliyoni 10, nawe ati mpabasi ibihumbi 100 nje gusumira abana uti ntayahari. None umuryango wicwe n'inzara. Abanyabujumbura turarushe kandi uko twegereza ya tariki ya nyuma niko abantu baba benshi, ibibazo vyiyongera. Semerera barabe bagabanye izi ngorane, basa amahera ntapfume aboneka hoho. Kandi ngo ibi vyose biba umukuru w'igihugu yari yaravuze ko abasuma abazi, kuki atabafata? Nubuhe bubasha yabuze abanyagihugu babumuhe turuhuke? Ndasavye nimushire habona izina ryanje. Uyundi yatanze intahe ati ni intahe y'umunyeshure mu Kinindo, ati twashaka tubamenyeshe ko iyo ngingo yo guhinduza amahera y'abanyagihugu bato bato ikirimwo amanyanga menshi. Uwo munsi nagiye kuvunjisha amahera nari mfise mu nzu kuri imwe muri branch kuri imwe muri banki ifise branch ikorera mu Kinindo hafi ya Université Lumière yo mu Kinindo. Nahashitse isaha 7:15 ariko ibikorwa vyo kuvunja vyatanguye isaha murantunge. Nashitse isaha 1:15 ariko ibikorwa vyo kuvunja vyatanguye isaha 2. Umukuru wa gije yatanze udupapuro
ku baje kuvunjisha amahera, ariko imbere y'uko ico gikorwa gitangura yabanje guhamagara abamaze kuza kuvunjisha amahera kugira bafashe abandi kuzuza utwo dupapuro, ariko sivyo yashaka ko bakora. Yabahamagaye mu biro iwe aca atangura kubatera ubwoba ngo ninde ariko arabarungika kuvunjisha amahera imisi yose, ngo mukorera hehe kugira muzoze murazana amahera nk'aya imisi yose. Abinjiye indani nanje nari muri bo, aca ambwira ngo kuki mwaje kuvunjisha kabiri. Ndamwishura ko kubera ndi umunyeshuri kandi nkeneye kurungikira mawe amahera yo kurya narirya abarumikashi bose batakira amahera ya kera. Aca aranyirukana ambwira ngo nta muntu yemerewe kuvunjisha kabiri, baca baransohora hanze. Hari mu masaha y'isaha 2:30. Nukuri ndabasavye mudufashe muvuge ibiriko biraba kuko sinje nyene nasubijwe inyuma, none nimba tutemerewe kuvunjisha kabiri kandi ata konti mfise muri banki, amahera mfise nzoca ndayajana hehe? Abandi bati ibiciro vyaduze. Uyu ni intahe y'umunyagihugu wo mu Rweza muri Bujumbura rurare. Uti amahoro, izi ngingo zimaze iminsi zifatwa ziriko zitugirira nabi abenegihugu. Urazi kugorwana udufaranga twawe wabiriye akuya. Abo batware Imana ize ibaha ibibakwiye kuko ntivyumvikana ukuntu ibifungurwa vyariko biraboneka bwaca kabiri. Mama ngo amanote arahinduwe, ariko kuja gusoma inoti utanze ukayiterwa mu maso ngo zana ayavunje. Ikintu kimbabaje gusumba nuko namye guhiga ubufu mw'ibotike bwo gukoresha, aho nahora ndabugura ikiro kimwe amafaranga 1,800, ubu kugeze ku 3,000 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo amatwi yansumira bivuye ku kuntu atawumanukana ibiribwa aranguye abikuye ruguru. Urumva n'uwari asanzwe yararanguye imbere yaciye aduza ibiciro vy'ibidandazwa vyiwe. Ivyo bintu nukuri nakamaramaza. Abatware koko aho bari bariyumvira ineza y'abenegihugu, kuki bagomba kudutwara twebwe abenegihugu nk'imbwa zabo, kandi igihugu ari ica twese. Nukuri turarushe kandi turarushe. Izo ngingo abatware bariko bafata batazihinduye, ico mbona co inzara izokore bara muri twebwe abenegihugu bato bato. Guhama nkaba ndangije ndabashimira ingire mutanga mushira habona ivyiyumviro vyacu habona, kandi kongera mbasaba yuko izina ryacu mutorishira ahabona kubw'umutekano wacu. Murakoze, Imana ibahezagire. Ngibi rero ivyatangajwe n'abanyagihugu bagiye batandukanye aho bari hatandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni vyinshi batangaje kuri ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu abinyujije mu banki nkuru y'igihugu BRB yo guhindura izi note z'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5. Murumva rero ko ibintu bitoroshe habe na gatoyi. Mu yandi makuru nuko twavugira ko Bujumbura hari umukobwa yahagaritswe akanya gatoyi n'abajejwe umutekano kubera ngo yari yambaye akabutura gatoyi kamwegereye cyane kasa nakerekana igihimba cirondoka. Aha ibi bikaba vyarabaye ku munsi w'ejo uheze ku igenekerezo 14 Ruheshi, inyuma y'umutaga neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ku gituro c'amabisi yunguruza abantu baja mu buraruko, aho haza umukobwa yambaye akabutura gatoyi kamwegereye cyane ku buryo igihimba cirondoka casa n'ikigendera ahabona. Nkuko vyatangajwe n'abavyiboneye kandi bongera nabo barabiganira n'abahashitse imbere, ngo uwo mukobwa yari kararengana ariko agenda n'amaguru, niho yashika impande y'amabisi. Abantu bamubonye bamuha induru. Abajejwe umutekano bakorera hahoze isoko nkuru ya Bujumbura niko kumuhagarika akanya gatoyi baramwumviriza, bongera bamutegeka kumanura agapira yari yambaye kuko yasa n'uwakazingiye hejuru, baca baramureka aragenda. Nkuko bamwe n'abandi bagize ico batangaza babivuze ngo ego nivyo muri no minsi mu gisagara hari ubushuhe, ariko abakobwa nabo barakwiye kuza bararaba uduhuzu bambara n'uburyo uduhuzu dusamaza abantu cyane cyane ibitsina gabo, bakabona ko hakwiye kujaho n'ibihano ku bambara uduhuzu duto kuko ngo bititura imico n'imigenzo y'ikirundi.
ngaya rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire.